novuga ko muri ziriya match zibiri nakinye equipe zibiri zigiye guserukira igihugu zari zifise preparation indishijeho gatoya ko imwe nayitsindiwe hanze iyindi ndayitsindiwe muhira. Deja ni equipe ziri muri preparation zifise yindi niveau kundusha jewe, ariko twarapambanye turabona amanota 3. Muri Primus League ko turibona ifuka ronde amanota akirikare. Iyo utaronde amanota akirikare wosanga urakorotse. Niyo mpamvu ryangiro yacu yo kurondera amanota kare muri phase yale. Turondera amanota kare tuyagwiza nyuma tuzomenye ivyo tuzokora muri retour. Je navuga ko twabasumbije determination mu mutwe na motivation kuko twaramotivye abakinyi sivanazi ya match zibitwa twatakaje twari tubashira mu mutwe ko wonyene ijya karindire yasohotse ejo yaduhaye isura yo kuvuga ko iyi match tukayitakaza tuja muri jaune rouge. Niyo mpamvu yaduhaye determination kuva premier mita gushika deuxième mita dutsindukira uno munsi. Busatirizi iwacu urazi ko nivuye busatirizi racyari hasi, ariko tugiye kugerageza ko niko kazi kacu tukabamenyereza twabonye ivyo byabuze na nivyo tugiye gukorera ko muri indwi iza tactique cyane. Twavuga ko bamwe batugwa inyuma badufate umugongo uko umwaka cyo kimwe n'imyaka iheze ubu basigaye baterera bagaterera n'umugwi nabiya birimo kuduha inguvu no kugira inguvu kuri tubaryohereze natujyoje dukine neza turyoshye province yacu igire nuze ambiance nziza. Namwe murakoze.